Haleluya. Yesu wacu ahimbazwe. Ndazi ko amaboko yawe yafise yose, nagira ngo uyatarikire Imana ubwe ngo Mana ndagushima. Hanyuma akiri hejuru duhe amashi menshi y'Imana. Banje gukenguruka tuvuye ku mutima kubumvyeyi umukozi w'Imana, umuvyeyi wanje, umuvyeyi wanyu mwenyene, n'uburongozi bafatikanije kuba munyemereye kongera guhagarara imbere yanyu kugira ngo ngire ico nsangiye namwe kuri uyu mugoroba udasanzwe kandi muri ibi bihe bidasanzwe murimwo mwishengero. Ndabakunda papa kandi ndabubaha n'uburongozi Imana yabahaye nk'abavyeyi kubw'uyu muryango udasanzwe kugira ngo mushikane aho Imana yaberetse yabahamagariye kugira ngo muri ubuzima muri iyi si Imana ibakoreshe icyo yabahamagariye kandi n'icyo yabahamagariye ku giti cyanyu, icyo yabahamagariye uyu muryango udasanzwe. Intumbero muri iyi minsi nk'ikivugo cyangwa intumbero y'ijambo muriko murigishwa ku bijyanye n'amasengesho, ni ikintu kinyiganyiza umutima wanjye, kandi uwizera wese ni ikintu nkoramutima, kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo umuntu adasenga wese agira iki? Yamana ibyaha byiwe. Amasengesho afise ubushobozi, kandi amasengesho hari igihe abantu twihenda mu gukunda amasengesho bivanye n'inyigisho, abantu bibaza ko amasengesho ariho kubw'inyungu z'Imana, ariko amasengesho ariho ubwa mbere kubw'inyungu zawe, kuko Imana nta ntege nk'ifise. Imana nta kihungabanya gihari. Imana nta muntu irahamagara ngo ayisengere kubera ko yazazaniwe, kubera ko ubushobozi bwayo bwagabanutse. Iyo wumvise amasengesho wumva ubwa mbere na mbere ari kiremwa muntu, ari wewe nanje dukeneye gutahura amasengesho. Amen. Ubushobozi bw'amasengesho, nagira ngo twifashishe iki cyanditswe tubona mu cete cya mbere cya Petero igice cya 3 umurongo wa 12. Ndasaba uwo bafise mikrofone adusomere cete cya mbere cya Petero igice cya 3 umurongo wa 12. Umuntu akerebutse adufashe gusoma kugira ngo tugerageze gukoresha umwanya neza.
icete ca mbere ca Petero 3:12. kuko inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi yiwe ari ku byo basenga ariko igitsure c'Uhoraho kiri ku bakora ibibi. Amen. Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16. Yakobo igice ca 5 umurongo wa 16. Ubushobozi bwo gusenga. Mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Petero atanguye avuga ngo Paulo na Yakobo nabo atanguye avuga ngo ubushobozi bw'iki? Ubushobozi bwo gusenga. Aha kuri B avuze ikintu gikomeye ngo ugusenga k'umugororotsi kugira iki? Ikimazi kuri byinshi. Atangura avuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Murumva abasenga bafise intege nke, barashobora kurwara, barashobora kugira intege nke muri ibi na biriya. Nico gituma ngo haca haza icyumviro cyo gusenga. Musengeranire kubera ko mu nzu y'Imana haraba intege nke, ariko gutabarwa kwacu kuva kuzanana mu nzira yo gusenga. Musengeranire. Ugusaba k'umugororotsi cyangwa ugusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri mu gikorwa. Haleluya. Hano Yakobo yashizemo ko ari n'igikorwa. Hari ibikorwa. Ugusenga n'ubuzima, ariko kandi ni igikorwa. Iyo hamaze kumvikana ijambo igikorwa, ahavugwa ijambo igikorwa hazirana n'ubunebwe. Yesu wacu ahimbazwe. Usenga Imana akwiye gusenga adafise integuro ya kabiri. Atushaka kuvuga iki? Hari igihe tuza gusenga ariko dufise integuro ya kabiri. Mukinofu na ufuni plan B. Nukuvuga ngo ndaje gusenga, Mana narumvise ko umunyabushobozi, narumvise ko amasengesho ugusenga kufise ubushobozi, ariko ntawomenya ndaje kugusenga, ndakuzaniye imitwaro, ariko hari ikindi cyiyumviro mvise. Na hamwe wobitevya, ntabwo bitogenda nkuko ndabishaka muri aka kanya, ndafise indi ntego. Ndafise ukundi kuntu biri bugende. Kandi uko kuntu wanashaka ni kuri muvyara. Oya. Uko kuntu ni icyiyumviro usenga abafise, avuga ngo hamwe Imana itobikora, ndafise uwo telefone. Umunsi umwe Abisirayeli mu rugendo rwabo, Imana yahamagaye bageze mu bugaragwa. Imana yahamagaye Mose na Yosuwa ati duga, hari ikintu nshaka kukubwira. Ndashaka kuguha amabwirizwa, ndashaka kuguha ibyagezwe biri mu barongore muri uru rugendo. Sinzi ingene byagenze bageze Mose ageze ku musozi ngo birashikarateba. Amara iminsi 40. Aroni mu kiyaya asigarana n'ubwoko bw'Imana, kubera ko Mose ariwe yarabarongoye. Ngo atevye ngo bahindukirira Aroni ati umviriza mutama Aroni, ntawuzi ibyo Mose Imana yaduhaye, ntawuzi ibyamushikiye. Raba ingene tugenza turonderera Imana
kubera ko ibya Mose n'Imana yiwe ntawo bimenye. Murumva, ni Imana yabakuye muri Egiputa, bazi neza ko yabakujeyo ubushobozi bukomeye. Babwira Aroni iti raba uko bigenze, kuko Imana barazi neza ko ari nyabushobozi, niyo yabakuye mu gihugu ca Egiputa, ariko hari ukuntu isaha yayo n'ibigize urugendo rwayo bidahura n'ingene twebwe tubyibaza. Iyo bidahuye n'ingene tubyibaza, mu kuyisenga kwayo turaheza tukayibwira ati hari ukundi kuntu twari dusanzwe dufise twobigenza. Nico basabye Aroni iti raba uturonderere iyindi Mana, kuko iya Mose ntatuzi ibyayigoye. Aroni arababwira ati musabye gito, zana ibikomo byanyu n'imigufu yanyu, amashenete yanyu, muzane ndabereka icyo ndabagirira. Ngo agira iki? Abicuramo ikimasa, ikigirwamana. Ahejeje kugicura, bashirako baratamba. Murazi indirimbo baririmbye babwira icyo kigirwamana, bacibwira ngo ni wadukuye muri Egiputa, turagushimye. Bagira umunsi mukuru. Imana ibwira Mose ati ibara riraguye hepfo mu kiyaya. Nyaragasa agitamaje umusozi araba ikiyaya, abona ibintu byacitse, abantu bariko barigina imbere y'ikigirwamana. Sishaka guteba kuri iyo nkuru, ariko nagira ndabereke ko Imana muri ubu buzima bwo kugendana nayo, muri ubu buzima bwo gusenga, kubera ko twizera iki jambo rivuga ko mu gusenga hari ubushobozi, ariko ubwo bushobozi ni ikibanza Imana ituzanamo aho duhamagarirwa kuraba inyabushobozi kuruta ubundi bushobozi bwose. Haleluya! Umutabazi wacu adutabara kuruta uko abantu bodutabara. Umurokozi w'ubuzima bwacu ari waturokora akatugobotora, kandi akanatwibutsa muri icyo kirere cy'amasengesho tukibuka iyo yadukuye. Birababaza Imana rero iyo tuje kuri yo, tuje kuyiririmbira, tuje kuyitazira, tuje kuyisenga, tuyizaniye imitwaro, ariko dufise iyindi nteguro ku ruhande. Nta mitima yacu iriko iravuga ngo Mana ibyawe ntitubizi. Hari igihe umwanya wawe udahura n'uwacu, kubera ko dusatiriwe n'iki. Niwateba gukora ku isaha yacu, turafise ingene tubigenza. Akagacerere wamenga habaye agacerere kuri iri shengero ry'Abanyisirayeli, ariko ako gacerere katumye bikora kuri plan B, bikora ku nteguro yabo ya kabiri bari babundanye, baravuga ati hari ukundi kuntu turi bubigenza. Naje kubwira kuri uyu mugoroba, umuntu wese atahura ubushobozi bw'amasengesho, umuntu wese yahamagawe muri iyi nzira y'agakiza, muri uru rugendo rwo kwizera, ugusenga ufise ubushobozi bwihagije. Haleluya! Aha munyumve neza, sindiko mvuga ngo nituja kwa muganga, sindiko mvuga ngo nituja ku kazi, sindiko mvuga ngo abasenga ntibakora inshingano zabo za misi yose. Sivyo ndiko ndavuga. Ndiko ndavuga ngo Imana itegerezwa kuguma ariyo ntumbero yacu. Usenga wese ategerezwa kugumiza intumbero yiwe, amaso yiwe, ubuzima bwiwe ku Mana dusenga, dupfukamira. Imana yaturemye, Imana ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwacu. Ababitahura muvuge amen. Haleluya! Ngiye kubashingira intahe y'ubuzima bwanje ku bijyanye n'amasengesho mu kanya gatonya, mwihangane. Nashatse gusasira
iri jambo numva ryaberagira mu mutima wanje, nashatse kurizana imbere yo kumva izo ntahe zibiri cyangwa zitatu. Intumbero ya mbere y'amasengesho, ubwa mbere mwibuke ko si amasengesho yose dusenga yishyurwa, kubera ko ijambo ry'Imana riratuburira ngo usenga nabi wese ngo murasenga ntimwishyurwe kubera ko musenga. Hariho gusenga neza no gusenga nabi. Urumva rero si abasenga bose bishyurwa, kubera ko mu basenga hariho abasenga neza n'abasenga nabi. Intumbero ya mbere y'amasengesho ni ukuyaga n'Imana. Haleluya. Iyo usenga hakavamo uko kuri kuko uje kuyaga n'Imana, ntuje gutanga amategeko ku Mana, ntuzanye imigumuko ku Mana, ntuje kubwira Imana ko nitabikora ku mwanya wawe izo bitakira Imana. Munamaze kumva ayo masengesho. Hari n'igi jambo ngo Mana ngo bikore ngo bamenye kuri Imana, turisobanura nabi. Amanita bikora. Usenga wese akwiye kumenya ko Imana atawe haraporo. Haleluya. Amen. Usenga wese akwiye kumenya ko Imana iri kwinjira. Si ibyo gusa, iri yanze. Kandi Imana n'umuvyeyi tuyaga nayo, irakunda kuyaga n'abantu bayo. Usenga wese abafise ibyo bakwe byo kuyaga n'Imana. Ugusenga no kuyaga n'Imana. Amen. Kandi kuyaga n'Imana, kuba warazanwe mu mugwi w'abayaga n'Imana, ibyo niba kwe byari rikwiye gutuma uyu munsi ukesha uvuga ngo Mana ndagushimiye ko wampaye ibakwe, wagiriye ibakwe byo kuba umwe mu bayaga nawe. None si byo mwene data yaje kuvuga ivyirato afise uti ku kirimba jewe uyu mubona si minota 20 30 hajya gusenga amasaha. Murumva iyo fierté afise. Icyo kintu ni ikintu cyo gushimira Imana. Ariko iyo fierté nyene jewe naciye ndayisama. Iyo naciye ndayisama kuko n'ubundi nagira mvugane nawe kubijyanye no kuyaga n'umwami w'abami, uganza baganza. Murumva imyiteguro yiwe yagize amaze kumva ubutumire. Murumva igishika yagize amaze kumva ko Sebarundi amukeneye ko bayaga. Murumva umunezero uhakwa kuzamo no kujugumira, kubera ko birarenze. Murumva eta yarimwo esicoma. Usenga wese, uwizera wese akagirira igishika, akagira icyo bene icyo gishika mu kwita bakamo k'amasengesho, mu kwita bakamo ko kuyaga n'Imana, mu kwita bakamo ko kuba mu nzu y'Imana. Ukumva ibintu byose boshira hasi, ukumva ibintu byose byo kurindira, kubera ko ubutumire bwo kuyaga n'Uhoraho, umwami w'abami, umuremyi w'isi n'ijuru, burakomeye, burarenze. Haleluya. Burarenze marshe y'amamiliyoni 500 ya itelefone ya marshe y'amamiliyoni 500 yarakurondera, ariko ijwi ry'Uhoraho rikakubwira ati nyamara woya ukayabura amahoro, nicewe mahoro yawe. Haleluya. Banza umakanya tuyage, banza wicare tekana. Erega amafeza n'amazahabu n'ayanje,
eregajya wobuduka ukansiga hano ugasanga abandi abakurusha akarimi n'abakurusha amanyanga ijyamashe itumye udashaka kuvugana nanjye ugasanga yagiye. Yone si ibigirika bibyuwe hari igihe tuyitera akagere ngo mana ngo biransize ngurumva ngo umunyenga uransize ngurumva ngo bambye. Tekana niyavuga ati makanya, niyavuga ati ndashaka kuyaga nawe, bizobara amahirwe yawe. Amen. Intumbero y'amasengesho ni ukubaka ubucuti n'Imana. Ndazi ko mumaze kwiga ibitari bike, bimwe biza kumurika ibyo mumaze kwiga. Umviriza, kubaka ubucuti n'Imana. Mwibarabara muhora mubona abapeti baza biteza ibigongwe, aguhamagara ngo papa ngo mama ngo ndashonje. Uramenya ko iryo jambo papa mama cyangwa ngo grand frère cyangwa ngo boss nta bucuti burimo, ariko araraba mu muvugo wawe. Ashaka kugucora kandi nta mazina tokwita, yokwita n'icyubahiro, yokwita marayika, yokwita Mungu wangu, kubera ko avise icyo gushaka, ariko nta bucuti burimo. Amasengesho afise intumbero yuko adufasha kubaka ubucuti bwacu n'Imana. Haleluya. Hari abantu badashaka mu nyonga h'Imana, barashaka ikiganza c'Imana. Iyo tuje gusenga ntituba tuje kurondera ibiri mu kuboko kw'Imana. Imana irashima, iranezerwa ituravye ikabona dushaka mu maso hayo, kwibera mu bwiza bwayo, kunezererwa ubucuti bwacu nayo. Haleluya. Intumbero y'amasengesho ni ugushira ubuzima bwawe mu vy'Imana yateguye kuva kera, kuko ntavyo uzi. Nubwo wowe turusha kurota, nubwo wowe urota amajoro yose uko yakabaye, ntiwoshobora kurota ivy'Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe byose ngo bishobore. Ariko mu kwitereka mu kibanza c'amasengesho uba wishize mu kibanza cyo gutangura kugendera mu vy'Imana yaguteguriye. Haleluya. Nico gituma bana b'Imana, shengero ry'Imana, twari dukwiye gukunda no kunyotererwa no kugira igishika cyo gusenga kurusha uko twigeze mu myaka yacu yose kubaho, kuko amasengesho atuma dutereka ubuzima bwacu mu vy'Imana yateguye kuva kera tutaraba. Amen. Icyanyuma, amasengesho afise intumbero yo kukuzana wewe mu kibanza cyo kugumbira ukuri kw'Imana canke kumurikirwa n'umuco w'Imana. Haleluya. Kugumbira ukuri kw'Imana. Bene data, ivyo turamo byose isi tubwira ngo nivyo kuri, ibyo abandi barimo byose ngo nivyo kuri. Rimwe na rimwe ubuzima bwacu bukisanga mu kunanirwa no kuzazanirwa, kubera ko icyo dukora ni ukwigana ibyo abandi bakora. Nta kigoro tugira ko kuzana ubuzima bwacu mu buryo bw'amasengesho ngo tugumbire ukuri kw'Imana ku buzima bwacu, icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu, inzira zayo ku buzima bwacu. Okay, icyo ngowe amasengesho y'ukuri afise icyo akora ahanini gusenya. Amasengesho y'ukuri afise icyo akora ahanini gusenga kuruta ingene usenga. Ndakibasobanurira ariko banza mureke ndagisubiremo. Amasengesho y'ukuri afise icyo akora ahanini gusenga kuruta ukuntu usenga asenga. Okay, amasengesho y'ukuri
afise intumbero yo guhindura ubusenga. Amen. Guhindura ingene wiyumvira, guhindura inyifato yawe, kuruta forme ingene usenga. Kubera ko aha ndashobora kuza ari umunsi w'igicaniro, umunsi w'akarago nk'uko bamwe bavyita, ugasanga hano muri Emmanuel musenga mu gace, sivyo? Umuntu wese arashobora kuvuga twese uzana imitwaro canke mu gutazira Imana, ariko ugasanga ntimurenza cyane ijwi. Niyo ndero, niyo discipline, sivyo? Ugaca winjira ahandi mu wundi muryango, mu yindi eglise ngaho hafi, umunsi wabo wo gusenga, Mana yanje, Mana waremye ijuru n'isi, urumva? Okay? Hanyuma ugaca wunguruza ukaja ahandi ugasanga ko mundaba nk'abatabizi ivyo, nk'abatazi amakuru yiwe. Okay. Ivyo vyose Imana ntacyo biyitwaye. Ico Imana iriko irondera, so wavuze cane, so wavuze bukebuke, so wahinduye ijwi. Oya, ivyo Imana irazi ko abana bayo bashobora gukora utugenegene. Iratuzi pe. Mana ya utugenegene, haba mu ndirimbo, haba mu biki, Imana iratuzi. Kandi ivyo nibiteye ikibazo nyamukuru kiri So amasengesho rero avisa hanini icavuze kusenga. Ubu mwatahuye? Okay, ngira ndagasubiremo rero. Amasengesho y'ukuri afise icakora ahanini kusenga kuruta ukungene uburyo tubikora. Abasenga bagaramye, amaguru ari hejuru, abandi bubitse inda, abandi bapfukamye. Ariko kandi mube maso, mu nzu y'Imana nitwemera ivyo ari byo vyose. Ko hari umuntu ashobora kugira utuntu kabona ibi harimo ibisamaza kwera. Ibi nibiri ibisumwidegemvyo gusa w'abana b'Imana, oya birarenze. Nico gituma mu nzu y'Imana haba iki? Urutonde. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho cyangwa gusaba k'umugororotsi gufise ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa. Haleluya. Igihesha agaciro amasengesho samasaha menshi canke make usenga, kuko urashobora gusenga make akaba afise akanovera, akaba afise intumbero. Nkuko ushobora gusenga make akaba arimwo ubusa. Urashobora gusenga menshi akaba arimwo ubujyajya, akaba arimwo ibintu ivyifuzo vyawe. Ugakesha amajoro, ukaduga n'umusozi, ukamara iminsi 30, 40, 120. Ubwinshi n'uburebure bw'umwanya sivyo bihesha agaciro amasengesho. Kandi uyu muntu ariko arababwira ivyo, ndakunda gusenga ngateba, ariko ndazi cyo kimwe namwebwe bantu b'Imana, ndazi kuko kuri mukuzi ko igihesha agaciro amasengesho si uburebure bw'amasaha canke ubugufi. Ico mwacumvise? Si ingene usenga ijwi rirerire canke ryoroheje, si inyambaro ingene wambaye, si ikibanza amasengesho aberamwo. Oya, iranca akarongo ku nyambaro. Tuvuze inyambaro n'ubundi ntituba tuvuze ngo wambare uko ushaka. Oya, Imana iraba mu mutima, yego, ariko kubera ko uri kumwe n'abandi baraba no ku mubiri n'amaso,
gerageza ntutubere igitsitaza, siko bimeze. Iki rero ko igihesha agaciro amasengesho atari nyambaro y'usenga mu cumve. Ndazi ko mu nzu y'Imana haba hari abantu baca basama akantu ngo mwumvise mwari mwaramboneye jewe. Oya, si Bibiliya turiko turandika muri aka kanya, turiko turasobanura kandi mu bwitonzi kugira ngo iki kintu cyo gusenga gitahugwe kandi kigirira akamaro twebwe abizera. Hanyuma mwibuke icambere, kirazira gusenga, kirazira gutumbera data ufise iyindi nteguro ya kabiri. Ico mwagifashe neza. Amasengesho y'abagororotsi afise ikimazi, afise akamaro kuri vyose vyinshi. Umva, samasengesho y'indyarya, samasengesho y'abanebwe, samasengesho y'abapagani, n'amasengesho y'abagororotsi. Ati none ubushobozi bw'amasengesho ga mukozi w'Imana ubuvuga kwiki mu buzima bwawe? Jewe uko mumbona mpagaze imbere yanyu ndi ingaruka nziza z'amasengesho, ndi icamwa c'amasengesho. Ati kagira inkuru ko mutavuze. Haleluya. Ati haleluya. Amen. Uko mumbona nagize amahirwe yo kuvukira mu masengesho. Amen. Ndibuka mu mwaka wa 89 abariho muri mwebwe ni bana. Oya pana hariya murabona ko ari imparugwa hariya. No, abandi ndazi ko mundu c'imyaka, abandi turangana, abandi ndazi gituma mvuze ico. Nari mu ishure rya Bibiliya ngira amahirwe yo kuja kwiga ijambo ry'Imana. Ndazi ko ngaha muhimirizwa kugira umwete no mwitwarariko wo kwiga. Ngiye mu ishuri, Imana ingirira ubuntu, inyota yo gusenga iraduga ku rugezo ntarinzi. Byanjanye he? Imana imaze kumurika, iramurikira urugendo rwanje rw'umuhamagaro wo kuyikorera. Nisanze mu mezi 6 namaze i Bugarama, Nyakarago, ku misozi ihanamiye ahantu hahora Radio Kodak. Nisanze mu ndwi ndara ku misozi amajoro 2. Sinzi ngene iyo programme yanjemwo, ariko Imana yavyaye inyota muri jewe. Numva nkeneye Imana, nkeneye gusenga, nkeneye kuba umuntu asenga adasenga n'ubunebwe. Kandi murumva nari nkiri umujene, nta ambition zo kuvuga ngo nshaka kuzoba igitangaza ku isi, nta bintu by'indoto zikomana nari mfise. Oya, numva umenga nshaka gukunda Imana, nshaka kuyikorera, kandi nshaka kumenya iki nshakako kugira sinzoce ku ruhande. Iyo nyota nsanga injanye kurara ku misozi. Ivyanshikiye nibiki? Ijoro rimwe nubu ndavyibutse, ndi hafi ndi muhira, njanja mu kiyo nkiraba nti pore gahungu pore. Umunsi umwe ijoro rigeze hagati, sinarinze amazina y'ibikoko. Muca mumenye ico gikoko icarico, gisa n'imbwa canke n'agahene, sivyo?
Niki? Imbwebwe. Mwokagira imbwebwe. Oya, mwokagira inka. N'ingurube. Aya, imbwebwe wapi? Haleluya. Yemwe imbwebwe neza na neza haba ari ahantu hakanye, nari nagiye niteguye neza nambaye ibintu byose by'imbeho, mwijoro hagati neza na neza ndiko ndasenga, mbona igikoko kije iruhande yanjye. Ndaraba mbona simbwa, ndaraba mbona simpene, nkanibuka ko hari ibikoko bimwe twize mu ishuri, ndavuga nti iyi ni imbwebwe. Akoba karancamwo, numva ikinyanya, ariko kitamaze n'amasegonda 10. Numva ndatekanye, ndayiraba, ubwoba bwaheze, nza mbona irasobotse, irabandanije urugendo rwayo. Haleluya. Icyanzigamye iryo joro, sinzi icyo Imana yashaka gukora mu kungeza, ariko ikiri muri iyo ntahe ni inyota y'amasengesho, icyatumye nja kuri uwo musozi, kandi icyo kigeragezo ni cyatumye mpeba kuduga umusozi. Ko ndibuka ko nyuma yaho narabandanije nsenga gushika ishure rihere, Imana icyo yankoreye, kuko inyota yanjye n'amasengesho yanjye yari Mana ndashaka kumenya icyo ushaka gukoresha ubuzima bwanjye. Murumva? Ndashaka kumenya icyo ushaka gukoresha ubuzima bwanjye. Mu nyuma ishure ryaje kurangira, Imana yanganirije. Haleluya. Abamenye mu myaka 10 heze, 15, 20, uyu munsi abamenya amakuru yanje buke buke, guhagarara kwanje hano ntibyavuye mu kwifuza kuba umukozi w'Imana nk'abandi bose, kuba umuntu aririmba nk'abandi bose. Nta n'ibyitegererezo byinshi byari bihari icyo gihe, ariko kuba mpagaze hano uyu munsi ngahabwa ijambo n'akaryo ko kuvuga imbere yanyu, abatama banje bakavuga ati nta mpungenge dufise, nta bwoba dufise, akira umukoro, ganiriza ubwoko bw'Imana. Abamenye indirimbo zanje kuva iriya myaka gushika uyu munsi, nta buhinga, nibanga ry'amasengesho. Haleluya. Haleluya. Ayo mashimwe mumufashe tuyakomera Imana. Naho indege y'ubuzima bwanje, kwizera, gukunda Imana, gukorera Imana, naho yahagurukiye mu masengesho. Ubu rero uje ukambwira ngo umuntu w'Imana ngo arashobora kuba icyamamare, hama ngo kubera ngo kuba icyamamare ngo agaca ngo bigaca ngo bitangura guhinduka, ngo ntabakiramutsa ngo abo bakuranye, ngo ntabakiramutsa ngo abo barukanye, ngo umuntu w'Imana ngo arashobora kw'icyamamare hama agasigara agenda ngo abantu bamupepea bamugira iki. Bivana naho wahagurukiye. Bene data, gutegwa birahaba, ibigeragezo birahaba, ntaho utoshika, Satana atoshikana ibuye, atogutera ibuye. Ariko iyo wavukiye bene aho hantu, ata ambition, ata vyifuzo yo kuba umuntu azokanga abandi bazopfukamira, abandi bazotinya, Imana irakuzigamira muri ayo masengesho,
uko wasenga utararonka bitanu mu mufuko, uragwiza amasengesho umaze kuronka amamiliyoni kuri konti. Ntibavyumvise pastor? Wumva bavyumvise? Ntibavyumvise. Kubera ko amasengesho ntibayatrisha. Oyaye, ubuzima bw'amasengesho ntibabutrisha. Oya, iyo umaze gutahura ibanga ry'amasengesho, ubuzima bw'amasengesho, umviriza, ushonje urasenga, uhaje ugasenga, uri kwikinga urasenga. Haleluya. Waburana ya taxi vero, ubuzima bw'amasengesho buguma ari kwa kundi nyene. Hanyuma ejo wakwisanga mu bisubizo, usigaye uhamagagwa na nyakubahwa Sebarundi. Haleluya. Uwamizi ibanga ry'amasengesho nasigara abona amasengesho nk'akantu yojamwo ataronse ivyo akora. Amasengesho nasigara ari ikintu yokora kubera ko ataronse abamuhamagara. Oya ye. Kera je nari nzi ngo iyo abantu ubukene bugiye buragabanuka niho baca baronka umwanya wo kuba imbere y'Imana. Nivyo nibaza. Kandi niko vyategerezwa kumera. None ko umuntu yiruka yanafukama agafukama ivi rimwe, urumva avuga ati abana ntibabwirigwe. Mwanyumvise? Ivi rimwe yasenga agasenga ahumirije ijisho rimwe, avuga ati ntawomenya kubera ari mu macungu. Jewe nagira ngo uko umuntu aja mu nyishu niko aheza amavi yose agashika hasi, hanyuma vyagenda neza kurusha akaca aryama. Haleluya. agateba mu nzu, mu cyumba cy'amasengesho, agateba mu cyumba cyo haruguru. Ako shetani n'umujanja. Ubundi nuko vyategezwa kumera, ariko suko biri. Ntaya mbere mwayumvise? Murashaka iya kabiri kugira ngo nce nsozera. Nabonye ubushobozi bw'amasengesho ejo bundi mu myaka 5 iheze, ngira ni 5. Imuhira twatewe n'icyago cingwa. Umwamikazi wanje aragwara. Sumuntu yagwaragurika, namumenye akiri wabo, dusengera hamwe, ndamumenya akiri gato gushika Imana imunyihere atagwaragurika. Nyuma y'imyaka mike turi mu rugo, ingwara iraduka, ibisebe umubiri wose. Hari bamwe barungurutse amafoto, mwumvise iyo ntahe. Uyu mubona nta muganga tutagiyeko kugira inkuru ndayigire ngufi. Twatabawe n'amasengesho. Umviriza, hari amasengesho y'ugwaye, umugwayi, ariko hari amasengesho y'umugwaza. Kubera ko bene ico gitero mu rugo nikiba gishaka uwugwaye gusa, umugwayi. Na cyane cyane yari umukenyezi yagwaye, kiba ico gitero kiba kirondera serugo. Urahita mwiki papa? Kwivyo wategerezwa kugerageza vyose wagerageje ko, kandi ivyo amasengesho usanze ubiha agaciro kavyo, hasigaye iki? No, hasigaye kuvuga ngo ndarambarara, hasigaye kuvuga ngo wacagowe, imiti ntuyumva, n'amasengesho yo kwizera ariko abayabaye nuri kurayumva. Ubu ndarambarara.
uwo n'umugabo mfata ingingo yo kugira iki? Yo gusenga. Urumva erega hariho gusenga no gusenga. Murabizi? Hariho amasengesho y'agahimbo, hariho amasengesho yo gutura imibe, n'amasengesho yo kwihaganyura ufise agakilda, hariho amasengesho dusenga tugeretse akaguru ku kandi, nkaho umengo uri kuravugana n'uwo mungana. Umviriza, hari ibanga ry'amasengesho, kandi hari ahantu Imana ikuzana ikarekura ibiguseka bikaguseka kugira ngo ya jisho ya plan B, kuko ziba zihari. Uvuga ngo nivyatebaha ndafataha, nivyatebaha ndafataha. Hari igihe Imana irekura ibiguseka kugira ngo usenge koko, usenge vy'ukuri. Jandarambarara mabukwe araza ati umviriza mukwe wanje, nta kabi kawe, ntacyo utarakora, ndagusavye mundekere ndamwigwarize, mundekere n'umwana wanje, uri umukwe wanje, mwese murabakwe wanje, murabana banje, mundekere. Abakoze ahantu hadakogwa, namubwira mama oya ntibishoboka, uribagiye ko naje kumugusaba ukamuma, ubu n'uwanje kivunde changu. Oya, apa ndapambana mama. Atangura kumbwira ati basi nzohore nza kumugabura kuko ntiyaragishobora gufata ubugari. Oya, yo burishiki canke ikanya yo ifata gute? Oya, ndahagarika ibintu byose, ndagira iki, nkaza hageze gufungura nkamurisha nkamugaburira, hageze koga nkamwoza nk'uruhinja. Ariko ndavuga nti apa intambara, urugamba rurashushe, ndarambarara. Nagira ndabamenyeshe ko ivyo bintu vyabaye mu mezi 2. Umuntu aramborera ko, kandi muri ayo mezi 2 yarakize. Haleluya. Abagabo bari ngaha rero mucamwe bati nanje ivyo no bikora sha, kuko ndamukunda. Ntabuzi batemanya bakiruka, ntabuzi baca bahamagara bashiki babo. No, si bibi, no, simvuze ngo nica, ariko ndiko ndavuga ngo umviriza, hari ahantu shika ukigishwa gusenga birenze uko aho rusenga, ukavuga ati Mana aho utamukijije nta wundi, aho utantabaye nta wontabara, aho utabohoye nta wundi yobohora. Haleluya. Nabonye ubushobozi bw'amasengesho bene data, nabonye umugore wanje akanyishashe asubirana umubiri nk'uruhinja. Ntahe yanyuma igituma nza ngaha nkisanzura kubera ari muhira, kumbona ngaha ni nyinshi y'amasengesho. Je umuvyeyi wanje wo kwizera ni yari Davidi Ndaruhutse, yarandeze andemamwo ubushizi bw'amanga, akandaba arambwira ati ndabona kutari kuratahura neza igituma uri muri uyu mugwi wa komite y'ishengero, ariko Imana yarakumbwiye shika mushiramanga. Arandera arankomeza ndungika ku ishuri, ntaca atakoze yashobora gukora. Arimuka, Imana iramugomwa aragenda.
amakuru murayazi. Kuva ico gihe numva ndi imfuvyi. Sinzi ngene nibutse ni amasengesho afise ikimazi. Y'umugororotsi agira ikimazi kuri vyose. Sindi busigare ndi imfuvyi nja ko ndasenga ndavuga Mana umuvyeyi wanje yaragiye, kandi sindi umwana gukura narakuze, ariko muri ribanga ryo kwizera, muri ribanga ryo gukorera ubwami bwawe, ndakeneye umuntu ashobora kumpamagara akambaza ati uri mu biki, ndagusengera iki, ndakeneye umuvyeyi. Ndasenga ndavuga ico kintu ndakizana nk'umuto. Ndabona ko mwese nk'ico mwumva atari kitoba umutwaro, ariko kuri je cyari umutwaro, kandi cyatumye ndambarara. Ndavuga nti ndakeneye umuntu azombera umuvyeyi muri ubu buzima. Umunsi umwe nza mbona ndi mu biro, uyu muvyeyi dusangiye ambwiye ngo arankeneye. Araza turayaga ivyari bimuzanye, atazi ko ari amasengesho yanje yo mu kwezi. Haleluya. Ariko aranshingira intahe y'ubuzima bwiwe bw'igikorwa c'Imana, ariko aranshingira intahe y'ivy'Imana, susi afise ku miryango n'ingo. Ageze hagati nza numva mu mutima ijwi ngo wamuntu nuwo. Yo, amarira yabaye muri tuko turasenga, ndabimubwira ntiyabitaho, biramurenga kuko nawe yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Namubwira nti mu mutima wanje ati byabaye, jewe ndi mu birori mvuga nti Mana yaje, urukundo nkunda, isengesho nasenze, umuntu narondeye ntabona, uramumpaye. Urakoze papa, urakoze kwakira igisabo canje. Haleluya. Urazi kubaho bamwe bakubona nk'igihangange, hari ibintu washitseko, hari birumva, hari amazina, hari iki, urumva me batazi ico wo kwitwa cyose. Ugumura umuntu, ukeneye uwundi muntu. Haleluya. Ukeneye umuntu umenya ngo aragusengera, afise devoir yo kugusengera, kandi ntagusengera nk'abandi bose, agusengera nk'umuvyeyi. Haleluya. Uku rero, uku kuntu mubona jewe ntasaza, uku kuntu mubona jewe nguma nimerereye ukunyene, nezerewe, ndyohewe muri Kristo, n'amasengesho ntarini no kuba musi y'uyu mutaka. Imana yanyishiye amasengesho, kandi bene iryo sengesho riragoye, na cyane cyane muri iki kinjana aho abantu bavuga ati je ndikwije, ntawe nkeneye, amavuta ndayafise, ingabire ndayifise, ministere ndayifise, ku televiziyo ndiko, kuri YouTube ndiko, kuri Facebook ndiko, kwa kundi nyene bavyita. Ariko Imana yavuga ati tekana. Ubuzima bw'amasengesho bukubwira ngo uraca bugufi, ukeneye abandi bantu, niwo kwigira, niwo kwikwiza. Imana yonyene niyo yikwije. Haleluya. Muhaguruke rero, ndabatuye ubuzima bw'amasengesho. Iyindi ntanzo yibashingira ikindi gihe. Igikorwa uyu muvyeyi yasanzemwo cavutse mu masengesho. Imyaka yanje kuva ndi muto nakiraga kiza, ikirenge canje kiri mu nzu y'Imana. Haleluya. Umunsi umwe ndasenga nti Mana, hari ikintu wambwiye kijanye no kuvuga ubutumwa, no kurera, discipleship, kurera, kugira, gukuza, kurema abigishwa. Mana ndagusavye, sinzokwize imyaka 50 ico kintu narakijamo mu buryo bwuzuye.
murazi cyara ikibaye nakwije imyaka 50 Imana yanyimuye yanjanye mu kindi kibanza natanguye kugendera mu isengesho nari nasavye Imana. Haleluya. Iryo ni isengesho nasenze mvuga ngo Mana sinzokwize imyaka 50 ndi mu vyo ndimo. Rega ntivyari bibi, none narakorera Imana nta kibazo nari mfise, ariko narumva hari ukundi kwagukirwa, narumva mfise isezerano ryo kwagurirwa imbibe. Imana yarakimpaye, kandi bamwe muri mwebwe murabishingira intahe. Umuvyeyi wanje ngaha arafise icyo abiziko, amakuru n'ubuzima bwo gusenga, kwizera ubushobozi bw'amasengesho. Bene data, amasengesho arakora, narayabonye akora. Nta kintu na kimwe gisa n'umusozi imbere yawe. Kora kuri piano rega. Nta musozi, nta ntambara, nta kigeragezo, nta kuzazanirwa, nta ngorane nimwe idashobora guca bugufi imbere y'ubushobozi bw'amasengesho. Kubera ko nigwo rubuga rwonyene Imana yaduhaye ngo aha niho tuzoganirira ibibagoye. Uri mu modoka, uri mu gikoni, uri mu murima, uri ku kibanza, uri kuracuruza, uri hehe, uri mu ibarabara, umviriza, wewe uri igicaniro c'Imana. Muri wewe hubatswe igicaniro c'Imana c'amasengesho. Nturindire ikibanza, ni vyiza. Nturindire rendezvous yo kuwa gatatu canke kuwa gatanu, ni vyiza aho hantu guhurira hamwe n'abandi, ariko umenye wewe uri igicaniro c'Imana cigendera. Amasengesho ategerezwa kubiki umuriro utazima mu buzima bwawe. Hanyuma iyo hageze kwiyugarana, iyo hageze kubwira amafaranga ngo ndindira, nakare witwa mahera, nzoyaronka, nzokuronka hanyuma uhere, ndindira, ngiye kurondera, nshaka kunywana, nshaka kuganira n'udahera, nuhoraho Imana yanje, ndindira. Amatelefone acana ako atiyamara, uribuka bya bindi dukwiye guhura ati utugaba twese yambwiye ngo arankeneye imbere yawe. Haleluya. Nitwagira uwo muco, bene data, hari intambara mu miryango yacu, hari intambara mu ishengero zitazosubira kutugaraguza gati, hari intambara mu kibano zitazosubira kutugaraguza gati, kubera ko turabahungu n'abakobwa bo ku gicaniro. Amasengesho nizo njya zacu. Hanyuma iyo tuje gusenga nituba dufise plan B, nitumena nk'ababandi ngo Imana ngo yacereje ngo ntawe umenya yabivuyemo. Hakanira ikigirwamana cyose mu buzima bwawe. Imana yacereje, yahisemo kunuma ibiri ku kivi. Nukwiye kwiyambaza ibigirwamana, nukwiye gutakambira ibigirwamana. Oyaye, nuhoraho arakora. Yadukuye kandi yadusezeranye ngo azodushikana. Amen. Yadusezeranye ngo azodushikana. Abaririmbyi baturongora mu karirimbo kagufi, maze nsozera kakanya nsenga ngo igicaniro c'amasengesho nikikazime muri wewe. Imbere yuko uvuga ngo amasengesho kuri eglise ntazime, oya, erega wewe wazimye, ucuzimya n'amasengesho ya twese. Turi miriro y'ibishirira. Uru rukwi rutegezwa kuguma gwaka. Iyo gwatse nanje rukaka, naba rukwaka, na hariya rukaka, na hariya inkwi zacu zikaka. Umuriro w'amasengesho, yemwe isazi ziyerereza nizizoturukira wana. Cyane bino bihe byanje nawe, nkunda cyane uyu mwanya, uramahoro yanjye.
ubutunzi bukomeye. Haleluya. Kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe, n'ubuntu nagiriwe. Yesu uramagije. Yesu ni wewe nyotewe, ni wewe nyotewe. Uramahoro, uramahoro yanje. Wone ubutunzi bukomeye, kuba twaramumenye, kuba twaramwakiriye. Ubwo ni ubuntu nagiriwe. Kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe. Kuba narakumenye, kuba ubwo ni ubuntu nagiriwe. Yesu we, Yesu, uramagije. Yesu, si wewe nyotewe kuri uyu mugoroba, ni wewe nyotewe. Ndashaka utarika ibiganza byawe, wiyature ko uri igicaniro cy'amasengesho, igicaniro kigendera. Wiyature ko uri umwe mu bahizi, ubuzima bwawe bw'amasengesho butazosubira kuba nk'uko bwahora. Kuko kuri icyo gicaniro umuriro iyo waka, nta mubu wo kwegera, nta sazi yo kwegera. Abadayimoni ntibasubira kugukinirako uko bashatse. Ivyo Imana irekuye navyo ngo bigushikeko, ibifise intumbero yo kugukomeza, ibifise intumbero yo gutumbereza amaso yawe kuri yo yonyene, kugira ngo Imana ibe sûre ko atawundi muga, atayindi nteguro, ata plan B, atabandi batabazi ufise. Muri uku kwiyaturako uri igicaniro c'amasengesho, ucuzana umutwaro, ubwira Imana uwo mutwaro uguteye ubwoba. Wibwira uti uri data, iki atari we undokoye, atari we ugikuye mu nzira, nta wundi, si papa, si mama, si amafaranga, si diplome, si abahanuzi banje. Numbereye wewe, nje kuri wewe, atayindi nteguro ya kabiri mfise. Iyi ngwara utayinkijije, nta wundi yoyinkiza. Iki cago, uyu mwijima mu rugo, mu muryango, utawirukanye, utambwiye ingene nobigenza, nta bindi vyumviro mfise, nta yandi mayeri mfise, nta zindi nkomezi mfise. Mubwira ico kintu data, ni papa, ganira nawe, ariko arashaka kubona ko amaso yawe ari kuri we. Ashaka kubona ko udafise plan B, ashaka kubona ko umwizigiye. Umubwira uti utangijije aha, utankuye aha hantu, urubanza utamburaniye, ntibishoboka. Haleluya. Urakoze data, urakoze. Niwe mutabazi wanje, niwe vyizigiro vyanje, ni wewe murokozi wanje, ni wewe nta wundi. Nta wundi. Ukirukuri isengera, ngira ndagusomera iyi mirongo ya Zaburi 62 murongo wa 5 gushika ku 8. Wumve
uyu musenzi ngene yasenze afise intumbero imwe gusa. Yabwiye umutima wiwe ku murongo wa 5 ngo umutima wanje uwekere ku Mana yonyene. Ako kajambo yonyene karakomeye, ngo kuko ariyo ivyizigiro vyanje vyandurukako. Ku murongo wa 6 ngo niyo gitandara canje conyene cagakiza n'agakiza kanje, ni igihome kirekire kinkingira, sinzonyiganyizwa. Ibiriko birakunyiganyiza ubibwire ngo sinzonyiganyizwa kuko nshigikiwe n'utanyiganyizwa. Umurongo w'indwi Pastor Baregera hano ndasozereye. Imana niyo irimwo agakiza kanje n'icubahiro canje, igitandara c'inkomezi zanje n'ubuhungiro bwanje biri mu Mana. Umurongo w'8 wari wo wanyuma. Yemwe bantu mwame mwizigira ibihe vyose, mwame muyizigira ibihe vyose, musuke ivyo mu mitima yanyu imbere yayo. Imana niyo itubera ubuhungiro. Amen. Mana yacu, Mana igororoka, urumwizigirwa, uragororotse, uri ntawe musa, ntawe two gushushanya, ntawe two kugereranya. We uri vyose muri vyose. Mana, ibintu vyo mwisi vyose bifise intango bikagira iherezo, ariko wewe witwa Alpha ukitwa Omega, uruwa mbere ukaba n'uwiherezo. Mana y'agakiza kacu, turi imbere yawe abahungu n'abakobwa bawe, turakomeye amashi ijambo ryawe, turakomeye amashi ijambo ryawe, ijambo riduhumuriza, ijambo riduteye intege, ijambo ridusomoye, ijambo riturungitse kuba ibicaniro vyaka, aho isazi n'imibu ivyiyandaza vyose atakibanza bishobora kugira imbere y'abantu bari imbere yawe. Isi yuzuye umwijima, turasabye ngo ijuru riduhe kuba umuco muriyo, kuko niko wabivuze. Turahezagiye umukozi wawe, turahezagiye umuntu wese amuteze amatwi, turahezagiye umuntu wese yakiriye ijambo, turahezagiye umuntu wese asije ijambo mu mutima kandi agiye kurigira umwimenyerezo mu izina rya Yesu. Ishengero turarisengeye ngo mu izina rya Yesu uduhe umwimenyerezo udasanzwe. Turagomba kurengana ibi bihe byo kwigishwa gusenga. Twarabaye abasenzi. Mana, ugusenga kuzoza no gusenga, ugusenga kuzoza no guhishurirwa, uguhishurirwa kuzoza na kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Udushoboze mwizigirwa. Turasengeye abakiri bato turi kumwe, turasengeye abakuze bafise experience, bafise ibihe muri wewe, ariko ntibazoshobora kumenya byose, ni wewe wenyene uzi byose. Niyo mpamvu duhamagarira gusenga. Mu izina rya Yesu Kristo turavumye bitari ibyawe, inkomezi zikuzimu turazihagaritse. Abaje barwaye batabarwe, abaje bafise imisozi iremereye iri imbere yabo isenyagurike, ibunde, ireka abana b'Imana barengane. Turiko turasozera kino gikorwa. Turasabye Mana ngureke umuntu wese ari hano agenda arabona ikiganza cawe, agenda arabona ubwiza bwawe, agenda arabona ingene Imana ukora. Mu izina rya Yesu, mango nkaya tuzobe tubona abantu benshi babonye inyishu y'ibyo basengeye. Mango nkaya tuzobe tubona ingene abantu bishuye imitwaro, tuzobona ingene abantu bashinga intahe ko bakubonye ukugene batari bwo bakubone, bivuye muri uku kukwegera. Ishimwe n'icubahiro bibi vyawe ubu n'ibihe bitazoshira kubwa Yesu Kristo, Mwami n'umukiza wacu. Amen.